bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Mwiriwe bakunzi ba RPA muriko mudukurikira ikibiriraho kuri Facebook ku rubuga rwa RPA ijwi ry'abanyagihugu. Ikiganiro ni Humura Burundi cyo kuri wandwi ndamukiza mu 2019. Ikiganiro gihuriranye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe ukwibuka ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda. Ubutumwa bwa Antonio Guterres bujanye n'uwo munsi buhamagarira abategetsi kudacanishamwo abo barongo. Muri iki kiganiro murakurikira kandi ingorana abarundi bahungiye Rusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahura nazo mu kwivuza kuko no munsi wahariwe kandi amagara y'abantu. Mu guheraheza muratega amatwi ikigabane ubahuka nkuko vyama ku misi y'Imana. Mu buhinga bw'ivyuma ni MSTV niyunge ko nanje ndiko ndabashikiriza amakuru. Nitwa Emile Nibasumba kazi. Duhere ku makuru ajanye n'umutekano. Umupolisi umwe yoba yarayasize ubuzima mu gitero c'abantu bitwaje ibigwanisho cagabwe ku kirindiro c'abapolisi kiri muri village ya 5 ya commune Gihanga ni hafi yahadandarizwa umuceri. Amakuru dukura habereye ico gitero amenyesha ko humvikanye urwamo rw'amasasu nko mu kiringo c'isaha yose kuva igihe c'isaha 5:40 z'ijoro. Ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko abo bagizi ba nabi bagiye basahuye ibikono bibiri vyuzuye amasasu. Abasirikare n'abapolisi bakaba bahavuye baza gutabara. Ico gitero cemejwe n'urongoye commune Gihanga nkuko yavyiganiye bagenzi bacu bo kuri televiziyo nkuru y'igihugu. Ndayisaba Leopold avuga ko ari imigwi y'abasuma bari baje gusahura utuzu twidandarizo kandi ko atawakomerekeye canke ngo asiga ubuzima muri ico gitero. Tubandanye n'amakuru ya politike. Buramatari w'intara ya Bururi Frederic Niyonzima asaba abayobozi bose b'amashure mato mato n'ayisumbuye kumurerekera ko hari uwundi mugambwe n'umwe woza gukorera muri iyo ntara kiretse CNDD FDD. Asaba kandi abarongoye amashure yegukira amashengero kugarariza abungere bayo mashengero ngo bumvire buramatari wenyene. Hakaba hari mu nama yabahuje n'abayobozi bose b'amashure yo muri iyo ntara ku munsi wa 4 w'ino ndwi. Idonido na Onezime Dushimagize. Iyo nama ya buramatari w'intara ya Bururi yamuhuje n'abayobozi b'amashure yose akorera muri iyo ntara ku munsi wa 4 w'iyindwi igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa 4 mu nyubako za Lycée Bururi. Abo bayobozi bakitumirwamwo babwiwe ko baje kurabira hamwe bijanye n'ikibazo c'indero cyane cyane imaze kurangurwa kuva n'umwaka w'ishuri utanguye. Ariko icabatangaje nk'uko umwe mu bayitavye bitwiganira ikibazo c'indero nticatwaye iminota irenga 2 ku masaha 5 bahamaze kuko buramatari Niyonzima Frederic yayihinduye inama yo kwigisha umugambwe CNDD darimwo no kubuza iyindi migambwe gukorera muri iyo ntara. Ahanini yagiye gushikiriza ibintu niko byo kumenya ibihe abaderetere bose n'abadese bakike abo muri documentation bakore documentation acunge yuko ari imigambi yoza nko kwigishiriza mu ntara yiwe y'uyu mugambwe atari CNDD darimwo ndetse akavuga umugambwe wa Sinero kwa Gwasa ko bonyine babonye bazokwiruka abakorera ko acunge ndagira umugambwe wundi n'umwe woza kwigisha ngo amatora yageze yaratanguye. Cyagiye kutangaza kandi avuga ati amashuri yose so convention nyine bari kumvira ngo pasteur bari kumvira padiri cyangwa musenyeri abumvira ubutegetsi muri bwo babwiriza. Buramatari w'intara ya Bururi ahamagarira abarundi kwanka igihugu cy'u Rwanda n'abahasavye ubuhungiro. Akabati bagiye mbere kugaruka ku buzima bwiwe agerageza kubeshuza ivyo bamuvugako. Agiye kuvuga ariko bavuga ko yarwaye mu mutwe ko yigeze gusaba abo Buramatari tukwe ko Buramatari yarwaye mu mutwe. Agatabana yavuga igihugu kibanye cy'u Rwanda ko ari abanshi bakomeye cyane barabo kugwanya abo kwanga nicyo kizana mu bintu by'abicanyi ukije cyarungitse ngo rumabyi ngo gwafashe ngo bita posta ngo rumabyi bahereza abageni ngo bagabe ngo zo gutora amatora. Abwira abana yavuga yuko abategetsi bose batwaye vuga babuyo yaragusokoza ngo yarashinze imigambwe hanze uburaye bwo
hose mu Rwanda hose ngo bashinze imigambi barigisha byo kurwanya igihugu akadondagura amazina y'abantu atazi neza afise. Abo bayobozi baranegura inyifato ya buramatari w'intara ya Bururi Frederic Niyonzima aho guhuza abantu ateranya barongoye bakamusaba kuvangura kandi ikibazo c'indere yo gwaruka n'inyigisho za politike. Twabibabwiye mu ntangamarara igenekerezo ry'indwi ndamukiza n'umunsi mpuzamakungu ONU yahariye ukwibuka ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Uwo munsi rero isi yose ikaba yifatikanije n'abanyarwanda mu kwibuka iryo bara ryaguye haraheze imyaka 25. Mu butumwa bwiwe bujanye n'uwo munsi umunyamabanga mukuru wa ONU yasavye abategetsi bose mu vya politike mu madini no mu mashirahamwe yigenga kwamirira kure imvugo zibibugwanko no gukumirana. Antonio Guterres agasaba abo bategetsi bo ku isi yose gukora uko bashoboye kugira bagwanye ico cyose coza gicanishamwe abantu kikababuza no kwihanganirana. Kuri uyu munsi nyene umugambwe RDB ukaba wasavye abarundi n'amakungu kumira amagabo kugira ibyabaye mu 1994 ntibibe mu Burundi. Kubwa Jeremy Minani arongoye uwo mugambwe ibimenyetso bimwe biramaze kuja hagaragara. Ibyabaye imbere y'uko jenoside yo mu Rwanda iba mu 1994 turiko turabibona no munsi mu Burundi. Ibara rero byagomba kuba icigwa ku Barundi no ku karere kambere no kwisi yose yuko iyo hari ibimenyetso byerekana yuko ihonyabwoko riko rirategurwa isi yose yagomba guhaguruka. Abarundi tarukanye bwabo bwose bagomba guhaguruka kugira ngo yarinde kwiribara ryabaye mu Rwanda ryoba no mu Burundi na cyane ko ubona ko umuguru nkora barembonera kure ukurakora nk'ibintera hamwe byakora imbere y'uko jenoside iba. Ibintu byose bitangura imbere y'uko jenoside iba biriko biraba mu Burundi. Biragaragara yuko ubu butegetsi buguma bubiba imbuto z'ugwanko bwo guhonya abantu bose batavuga rumwe. Bigaragara neza yuko bashobora umwanya n'umwanya gukora ibara nk'iryakoze mu Rwanda. Nibyo ndivyo bari ibara ryo guhonya abatutsi nyine ariko byo bari ibara ryo guhonya abo bose batemera ubutegetsi canke bikekwa ko batora bashikiye ubutegetsi buhari uno munsi mu Burundi. Nico bituma bikenewe ko abarundi bahaguruka bakabigwanya hakiri kare kuko dushobora kuguma tutariho inguvu ngo tubone ko dushobora gushika aho u Rwanda rwashitse mu 1994 ariko ije tubona no munsi ibiriko biravugwa no butegetsi buhari no munsi ibiriko birakogwa imvugo y'ubwo butegetsi biragaragara neza yuko umwanya n'umwanya bushobora gukora ibara ryabaye mu Rwanda mu 1994. Uwo ni Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB tukaba twamwakuye kuri telefone mu mwanya uheze. Aya makuru murashobora no kuyakurikira ku rubuga ngurukana bumenyi rwa RPA ni wezi3 RPA BI. Mukanya turatandukira ibijanye n'impunzi. Humura Burundi. Abarundi babiri baraye bafatiwe ku ruzi Ndorobo ruri hafi y'ikambi y'impunzi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania. Abo bantu bafatanywe impapuro z'inzira bakekwa kuba bari mu migwi imaze imisi ihohotera impunzi z'abarundi. Ni inkuru twateguriwe na Emmanuel Ndayishimiye. Abo bantu ko ari babiri bafashwe n'abajeje umutekano mu ikambi ya Nduta bita basungusungu igihe cy'isaha 7 z'umutaga kuri wa gatandatu. Impunzi ziba mu ikambi ya Nduta zimenyesha ko abo bantu batazwaho mu ikambi. Basungusungu baca bakora ibikorwa bazi bakamaze baca basanga impapuro harimo impapuro zari zanditse ko gitahana kibondo baca basanga muri zindi impapuro zimwe bakunda gutanga zimushatse fa mu Burundi bita recepasi bavuga yuko ngo baba ngo mu ikambi ngo mu zone ya mbere basungusungu ngo barabatwara kugira ngo baze kuraba aho hantu baba babajije mu chef udezo n'abatwara ntibamumenya. Abanyagihugu babo impunzi baca barabahakanira kuko abantu nabo twiga tubona nta nabo tuzi. Isoko rya RPA ahinduta rimenyesha ko abo bantu bashobora kuba bari mu badurumbanya umutekano w'impunzi bavuye mu Burundi. Bari muri ya migwi ya bamwe bakunda kudurumbanya nga mu nkambi bamaze imisi bafata abantu ku ngufu abandi bakabona bagiye gusenya babica. Mu byo bapfutse baravuze yuko abo bantu
batandatu baje bava i Burundi. Mu gihe atari ubwa mbere izo nkozi z'ikibi zifatwa izo mpunzi z'abarundi zisaba ko batosubira kuza barabarekura. Ivyo bintu rero bikadutera amakenga twebwe impunzi niyo hagize abantu b'abamama bafatwa ku ngufu canke abantu bahwera leta ya Tanzania nta na kimwe bivuga ko nayo we ni kandi nta na kimwe bivuga ko izo raporo rero ntazo twigera kumva. Aho mu ikambi ya Nduta hari hamaze imisi hibonekeza umutekano muke bivugwa ko uwo butegwa niyo migwi y'inkozi z'ikibi ziva mu Burundi. Rakoze Emmanuel Ndayishimiye tugume mu makuru ajanye n'impunzi ariko tuje mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho umunsi w'indwi ndamukiza uko umwaka utashe isi yose irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amagara y'abantu. Uwo munsi rero ushitse mu gihe abarundi bahungiye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ikambi y'Irusenda bavuga ko bafise ingorane zo kwivuza. Idonido na Marie Ange Irakoze. Abarundi bahungiye mu ikambi y'Urusenda muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bavuga ko ubuvuzi bwabo mu ikambi butifashe neza nkuko isoko ryacu ayi Rusenda rimenyesha nk'impunzi bakenera ubufasha bwo kuvugwa n'abaganga babifitiye ubushobozi. Ni mu gihe bavuga ko haheza amezi arenga kuri 5 batabaza ko muri village ya 6 hari umwana afise ikibazo cyo kuvyimba umutwe kugira aronke ubufasha bwo kuvugwa ariko gushika ubu akaba atakiravamo. Iryo soko ryacu nyene ribandanya rimenyesha ko hasanzwe hari ishira hamwe ADS rifise igisata c'ubuvuzi aho muri yo kambi. Abarundi bahungiye aho Irusenda bamaze kubona ko iryo shira hamwe atamfashanye iboneka ribaha bahisemwe kugurura amazu y'ubudandarizo bw'imiti bita pharmacie mu rurimi rw'igifaransa. Iryo shira hamwe ADS aho rigeze ubu umugwayi agituye baramuvura bagaca bamurungika kurondera umuti muri ayo mazu y'ubudandarizo. Abo barundi bavuga ko bijanye na mikoro make bidakunda ko baheza ngo bashobore kugura imiti aho muri kino gihe hibonekeza impfu nyinshi bivuye ku kubura uburyo bwo kwivuza. Isoko ryacu Irusenda rimenyesha ko nabo buguruye ayo mazu y'ubudandarizo bw'imiti atabumenyi babifitiye eka mbere ngo nta n'uburenganzira babifitiye ibituma bashobora no gutanga umuti utajanye no kuvura ico umuntu agwaye. Muri kino gihe mu ikambi y'Urusenda haharugwa amafarmasi ashika kuri 15. Ivyo biruko mu gihe abo barundi bahungiye muri yo kambi bavuga ko bamaze imyaka 2 bataronswa imisegetera icatumye indwara ya malaria yiyongera. Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe amagara y'abantu abarundi bahungiye mu ikambi y'Urusenda basabishira hamwe HCR ko ryo bagarukira mu kubaronsa ubufasha mu gisata c'amagara y'abantu. Urakoze nawe Marie Ange Irakoze. Mukanya turatandukira igice ca kabiri cyahariwe ikigabane ubahuka. Humura Burundi. Ingingo yo gutezurira abanyororo bari mu nzego z'ubutungane hamwe n'abari mu nzego z'umutekano iheruka gushikirizwa n'umushikiranganje w'ubutungane yibazwa ko vyinshi mu kigabane ubahuka cyo kuri w'Imana. Abanyepolitike hamwe n'abari mu mashira hamwe yigenga baravuga ivyo biyumvira ku ntumbero y'iyo ngingo. Ikigabane ubahuka mu gishikirizwa na Nadege Irakoze. Ubahuka. Ibiheruka gushikirizwa n'umushikiranganje w'ubutungane kubijanye no gutezurira abanyororo ariko ugutezura gusa no kurobanura kuko kwerekeye ubwa mbere abacamanza nabo mu nzego z'umutekano byatumye abatari bake bibaza ibibazo. None n'igiki cyo bacihishije inyuma y'uwo mugambi w'umushikiranganje Kanyana. Mu kiganiro ubahuka cuno munsi tugaruka ku mfiguro zitangwa n'abanyepolitike hamwe n'abari mu mashira hamwe yigenga kubyashikirijwe n'umushikiranganje Kanyana. Abatumire mu kiganiro cuno munsi ni Pacifique Ninahazwe arongoye Fukode, umushingwamanza Dieudonné Bashirahishize na François Nyamoya munyamabanga mukuru w'umugambwe MSD. Kuri micro na Deje Rakoze kaze.
abacamanza abapolisi abasirikare n'abakozi b'iperereza bagiye gutezurirwa vuba baburane bidegembya ivyo byashikirijwe n'umushikiranganje Aimé Laurentine Kanyana kuwa 29 Ntwarante 2019 mw'ibohero ry'Igitega hari igihe bariko batanguza ishigwa mu ngiro y'ingingo itanga ikigongo c'umukuru w'igihugu yasohotse mu kwezi kwa Kigarama 2018. Josiane Muzaneza aratubwira bikuru bikuru mu biri mu ngingo yasohowe n'umushikiranganje Aimé Laurentine Kanyana. Nijambo yashikiriza Igitega kuwa gatanu heze umushikiranganje Laurentine Kanyana yamenyesheje ko abacamanza bapfunzwe ariko batari mu mugwi w'abarekuwe ku kigongwe cyatanzwe na President Nkurunziza muri Kigarama 2018 bagiye kurekurwa ivy'agateganyo. Umushikiranganje Kanyana yasiguye ko ahereye ku bushikiranganje arongoye kandi asaba umushikiriza amanza kizigenza wa Republika ukubahiriza iyo ngingo. Bavuga ngo la chantier bien ordonnée commence par soi-même nanje mu rwego ndende ndatwara abacumuye mugabo n'ingingo itarashikiriye rero nagomba sabe umushikiriza amanza kizigenza wa Republika agenda arabe sina mucamanza wese afunzwe atefungirwe abura mu rubanza ari hanze. Uwundi mugwi uri mu y'umushikiranganje w'ubutungane abona ko uri mu yihutirwa n'ugizwe n'abasirikare abapolisi n'abakozi b'iperereza batagirizwa kwibisha inkoho kandi bataracirirwa imanza. Ivyo kandi ndabivuze kuvyerekeye n'abapolisi ko turakorana n'abakora b'iperereza turakorana bafise ibyaha atari ivyo kwibisha ibigwanisho abo mvuga bataracirirwa imanza abakiri kuko gushikiriza amanza byo turakorana muri yashi ku bijanye n'amaliberté provisoire twashaka kubivuga n'abapolisi bazabakorere ko barabe ko hariho abataco byokonona nabo nyene batezuriwe babo mu iperereza dukora akazi katoroshe karimwo amatentation menshi cyane cyo kimwe abasirikare benda bibagiye tugende tuvyige tutangira intango nshasha. Ico gikorwa rero tugutezurira iyo migwi itatu umushikiranganje Kanyana yagihaye abari mu mugukurikirana abanyororo dukorera imbere y'iwacu tutunganya imbere y'iwacu imbere y'uko tujana hanze. Ico gikorwa rero umuguru w'amahoro ujejwe gushira mu ngiro ujejwe kurikirana ubuzima bw'abanyororo wacumvise tukijako. Aho mwibohero rya Gitega umushikiranganje w'ubutungane yarakozwe ko n'ibiri mu ndirimbo yasanganijwe n'abakenyezi bahapfungiwe. Laurentine Kanyana akaba yakirafata n'ingingo ko dosiye z'abagore bafunzwe nazo nyene zizoshirwa mu vyihutirwa. Urongo ishiramwe Fokode avuga ko yatangajwe n'ibyashikirijwe n'umushikiranganje w'ubutungane ku bwa Pacifique Nininahazwe imigwi Aimé Laurentine Kanyana yavuze ko igiye kwitabwaho kuruta iyindi igizwe n'abanyororo bakekwa ko ibyaha by'ubwicanyi bw'agahomera bunwa. twaratangaye gose twumvise ibirutse gutangazwa n'umushikiranganje Aimé Laurentine Kanyana aho yamenyesha ko abantu bapfunzwe ivy'agateganyo bakaba barabacamanza abapolisi abakozi b'iperereza n'abasirikare ko bose bagiye kurekurwa bakaburana bidegenza kiretse abo bagirizwa kunyonora ubutunzi bw'igihugu ku rugero runini cyane. Icambere cyadutangaje n'ingene iyo ngingo yafashwe umushikiranganje yaboretse ko aravuga ijambo atani cyafise na kimwe cyanditseko aravuga ati reka natwe twihereko ngo la charité bien ordonnée commence par soi-même niko kuvuga ko agiye kurekura abacamanza. Buno nyene haza umuntu ko byabonetse ku masanamu aza kumwongorera kumbure yaciye amwirutse yindi migwi maze twumva yongeye ko ibi by'abakozi b'iperereza ahongera ko abapolisi n'abasirikare. Biragoye kumva ingene ingingo nk'iyo ishobora gufatwa umuntu atabanje kwiga abo bantu agira rekure abaribo kuko ugira barekure mu bisanzwe yateye gufatira ku byaha bakoze uko bimeze kukuba abantu bashobora gutinywa ko bashobora kujya kubandanya ivyo byaha kukuba ari abantu bashobora kuca bahunga ubutungane kukuba kandi ari abantu bashobora kujya konona ivyemezo byofashije kubagiriza ivyo byaha bakoze. Ntibishobora kumvikana ko umuntu kubera ikiryohe coba kimufashe
ashobora gufata ingingo nk'iyo. Ibyo bintu n'ukuri biratangaje gose kuko gufata ikigwi nk'ico kandi ikigwi nk'ico ataho babahuriye mu byaha baba barakoze. Hari abakoze ibyaha bisanzwe abo natwe gutwoshigikira ko borekugwa bakaburana bidegenza kuko nkuko amategeko abivuga igihe cyose bataraciga urubanza abo bantu bose barera. Ku bwacu rero abo biboneka ko ari ibyaha bidakomeye cyane cyangwa umuntu adatinya ko botoroka cyangwa ngo babandanye kubikora abo boshobora kutezurirwa. Mugabo hariho abandi muri bo usanga bagirizwa ibintu bikomeye cyane. Ni murabe uburundi buvugwamwo ibyaha by'agahomerabunwa bimwe na sentare mpanabyaha mpuzamakungu iri kwirakurikirana. Kenshi usanga ari ibyaha byo gufata abatavuga rumwe n'ubutegetsi umuntu akabapfunga adakurikije amategeko, abandi bagapfungirwa mu bibanza bitazwi, bakagira guhohoterwa, abandi bakagandagurwa, abandi umuntu akanabura irengero ryabo. Hari n'ibibazo bijyanye no gufata abakenyezi n'abana ku nguvu. Ibyo bintu byose rero ubiravye abantu benshi mu babikora bari muri izo nzego ziriko ziravugwa: urwego rw'iperereza, urwego rw'igipolisi, urwego rw'igisirikare. Igitangaje kiri mu majambo y'umushikiranganje Aimé Laurentine Kanyana yashikirije ku bwa François Nyamoya wo mu mugambwe MSD. Ingingo yatangajwe n'umushikiranganje Kanyana si ingingo ifatiye ku mategeko, ahubwo ni ingingo igomba gukingira ikibaba abayoboke b'umugambwe CNDD-FDD bari mu nzego z'ubutungane n'iz'umutekano. Iby'umushikiranganje w'ubutungane yashikirije Igitega nta gitangaje kirimo nk'uko ibyo bategetsi b'u Burundi bavuga canke bakora atana kimwe gitangaje. Ikintangaza n'abagitangara ahubwo ku byo bavuga canke ibyo bakora. Ivyo yashikirije ku bacamanza, abapolisi, abasirikare bariko barakurikiranwa n'ubutungane, avuga ko boburana bidegemvya ntaho bihuriye n'amategeko, bijanye n'imvo zo gukingira abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD binyegeza muri izo nzego kugira bakore amabi atandukanye. Ubusho bwo mu Burundi bwuzuyemwo inzirakarengane nyinshi zidakwiye kuba zifunzwe, n'abandi benshi kumbure bashobora kuba barakoze ibyaha mugabo ari ibyaha boburana bidegemvya dufatiye ku byo amategeko avuga, mugabo sikubiri. Abo bacamanza rero, abo bapolisi, abo basirikare batezuriwe n'iyo ngingo y'umushikiranganje mu by'ukuri sibo bari bakwiye gutangura gutezurirwa ufatiye no ku mabanga yabo ahambaye, ntavuze ibyaha by'ukuri kwese tuzi bakora. Naho izo ngingo zo gutezurirwa bo bakwiye kuzironka sibo boherako, kuko amabanga bajejwe ntabarekurira gukora nikosa na rimwe. Mu bisanzwe ajya amabanga bakora nta mbabazi bakwiye kugirirwa iyo bakoze amakosa. Ajya amabangu yacamwo wera de. Ntihagire rero abasubira gutangazwa na bene izo ngingo z'ubutegetsi bw'i Burundi. Nta butungane burimwo, ni iby'abadede nyene. Ubwo butegetsi ni ubwo gusenya, si ubwo gutangarirwa. Umukuru w'ishirahamwe Fokode, umushikiranganje w'ubutungane yabo wundi yari guhera gutanga ikigongwe ku mbohe za politike.
twebwe turumigwa utwumvise ko nk'abantu bo barakoze ibyo byaha bikomakomeye aribo yobashyize imbere mu kurekurwa mu gihe hari abantu benshi bapfunzwe barenganywa uraba ariko bazira ivyiyumviro byabo abantu ngo baragize imyerekano yo kwiyamiriza ikingo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kandi ubwo bwari uburenganzira bwabo ugasanga abo barapfunzwe abantu bagapfungirwa urwiteko ngo batutse umukuru w'igihugu mama ngo bateguye amanama atazwi abantu ugasanga barapfunzwe baramaze kurangiza ikiringo cyabo cyo gupfungwa abandi ugasanga barapfunzwe ntibarabona n'umucamanza mu kiringo gisumba n'ico bopfunzwe bamaze gucibwa urubanza aho kwitwararika bo ukumva yitwararitse ababapfunze akitwararika kandi namwe bariko barakora vya vyaha by'ubugesera. Gutezurira abanyororo bitegerezwa gukurikiza amategeko bivugwa na Dieudonné Bashirahishize umushingwamanza afise amakenga ko iyo ngingo y'umushikiranganje Kanyana yo bifise intumbero yo kurekura abakoze ubwicanyi bwinshi bakoreshejwe n'ubutegetsi. Umuntu amwumvirije neza ntanavuga yuko ari ibintu mengo bizuba haravugamwo gutakamba bikerekana yuko ibyo asa n'uwemera na wene arabona umengo bishobora kudakunda hanyuma hamwe byoba ari byo koko akavuga ati abasoda bose bapfunzwe atari abayiko ngo bafashwe bibisha inkoho ngo bagire barikugwe cyo shobora kuba ari n'ikintu ciza cyoshobora gutuma muri urwo rwego basubira kwizigira abantu bagasubira kumera nk'abagarukana umwizero hariho nk'abasirikare 19 bafashwe itariki 12 bamaze kwitura umugwi wa ONU uraba abantu bafungiye ubusa hanyuma mu kwezi kwa kane k'ibihumbi 2018 uwo mugwi wa ONU urasaba leta y'u Burundi ko abantu borekurwa mbere bakanahabwa n'indishi ariko gushika n'uno munsi bari mu minoro usanga iyo ngingo yofata abandi bose atafatanye ibigwanisho bariko bariba abasirikare bafunzwe guhera itariki 13 numva umengo bose baba bari muri uwo mugwi w'abarekurwa hariho intwazangabo zikiri nto nyinshi zivundiye mu munyororo kubera urwikekwe nibaza yuko ahubwo baba bagomba gusubira kurekura abantu bamwe bamwe bakoreshejwe mu byaha mu bwicanyi bagwembe abantu bo mu iperereza bagize iminsi banyuruza abantu n'ahata benshi bafashwe hamwe ho hariho n'umwe yoba yarafashwe kumbure bakabona ko bamukeneye bakavuga bati mutugarukamire harimiriza irindi yementanya ry'amatora tubasubize ku kazi biba biteye amakenga gusumba. Ayo makenga afiswe kandi na Pacifique Ninahazwe umukuru wa Pokode abona ko umushikiranganje w'ubutungane agomba gufukafuka ingingo zitakurikije amategeko zafashwe n'ubutungane. ubu rero igisigaye ni uko umuntu ashobora kwiyumvira insiguro ishobora kuba inyuma y'ibyo bintu. Insiguro ya mbere ni yuko bishoboka uravye ibiriko bira mu gihugu muri kino gihe uko dutera twegereza ya matora avugwa mu 2020 niko abatavuganwe n'ubutegetsi cyane cyane mu mugambwe senere wa Agatungwasa twumva mu gihugu cyose bariko barafatwa abandi bakabugwa n'irengero bakabugwa iyo bagiye gupfungirwa. Kumbure birashoboka yuko muri izo nzego z'iperereza hariho abatanguye kwidoga ugasanga batumye gufata abantu bagira bati turabafata mukaja kudupfunga none mushaka natwe duheze nkabanaka nabanaka ugasanga nivyo. Kumbure hari ko bishoboka ko bakeneye abenshi baza kwica abantu gufata abantu no gutuma buri irengero abo nabo ugasanga aho bakeneye baramaze kubapfunga ikaba ari nzira yuko basohora. Hari nk'ibyo twabonye mu minsi heze abapolisi bo mu Rumonge bagirizwa guhohotera ubuzima bw'umutama w'imyaka 70. Icyatangaje uyu mutama yahohotewe yaciye acibwa urubanza w'ikiribiraho apfunga imyaka 20 yagizwa kuba umurozi kandi ivyo yavyemeye ariko akubitwa amahiri. Maze babandi bamuhohotera bikaba byarabonetse ku isi yose uravye amasanamu amareresi yakwiragijwe bobo
bikavuga ko muri kino gihe bariko baridegemvya mu gihe bamaze akanya gatoyi mu gashoko mu Rumonge kumbure n'iyi ngingo ije gusigura ibintu bene ivyo aho usanga hari abantu bamaze kurekurwa kumbura umuntu abagiye ati mbega bajya abantu ko bagira ibyaha mukamwara barekuye ni kubera iki hazosigurwa ko abo bantu bose barekuwe hakurikijwe itegeko rya Aimé Laurentine Kanyana mu cyamake ibi bintu n'akamaramaza kubera ko amategeko azoba asigaye ari amategeko nkunzi aho umushikiranganje we nyene ashobora guhaguruka akarekurwa ashatse uko avyumviriye bikagenda uko abishatse atabanje no kubisigura atana kimwe kiboneka avuze kiretse nk'inzigo yavuze ngo aba n'abantu banyegereye no kuvuga ejo azobavuga ati abafise ubucuti n'abashikiranganje mwese nimusohoke abafise icyo bapfana n'umukuru w'igihugu nibatahe murumva ko ivyo bintu ari akamaramaza mu gihugu cyitwa ko gifise amategeko. ni kuri ivyo bishikirijwe na Pacifique Ninazwe arongoye ishiramwe Fokode dusozereye iki kiganiro ubahuka cuno munsi mwakoze mwese kudutega yomi bakoze na bagenzanje bamfashije gutegura kino kiganiro naho utaha ubahuka Reka tugushimire Nadeje Irakoze dushimire namwe mwese mwaduteza abiri namwe mwadukurikiye ikibiriraho kuri Facebook ikiganiro cari humura Burundi cyo kuwindwi ndamukiza 2019 mu buhinga bw'ivyuma mwari kumwe na MSTV niyungeko nanje nabashikirije iki kiganiro nkaba nitwa Emile Nibasumba ndabakengurukiye nongera ndabifuriza ijoro ryiza ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye